Coucou les amis, c'est Charisse encore sur vos écrans. Nkaba une vidéo na ma petite soeur avec nos filles, donc nous serons 4 filles. Mais bon, muza kwirikwana nabo uyu munsi tumana akanya duma kuri Igasha TV. Uyu munsi rero ni vlog. C'est nkuko mumaze iminsi mubibona, maze iminsi ngira ama vlog, ndi muhira, ndi kumwe n'umwana, ndi kumwe n'abo tubana. Vlog y'uyu munsi tumarane umunsi n'abana bacu. Donc how to spend quality time with our daughters, our kids. Donc how to spend quality time with our kids, how to raise our kids right. Nimutwenge kwirukana nivyoroshe surtout wikoreye umwana canke abana parce que hari abafise uburenze umwe. Donc c'était genre umwe wese yikorera umuzigo wiwe. Voilà, it was fun, byari biryoshe, byari ibintu nyene tutakora kenshi, tudakora iminsi yose ariko bituryohera kandi biryohera n'abana bacu. Comme ça tukamarana umwanya n'abana bacu. Hariho pata modele nimubonamiye ariko aragira sobwa ariko aracumba bahita pata modele, ariko kubera kwiyemera cyane ntashobora no kwemera ko bamwereka ingene bikorwa, ariko kurusha ibindi byose eleme de balançoire, ibintu byose bitanga umunyenga. Arakunda kudoda umugani wiwe. Donc abatahamenye ni muri Twobarere hari journée parents-enfants, kugira abavyeyi bamarana umwanya n'abana babo. Si abavyeyi benshi peut-être baba bamaze kubimenya, ariko ni ibintu bakunda kuorganiza kenshi i Bujumbura. Donc naho uzoba uhaciye de passage canke muri vacances na famille n'abana bawe, ntuzubure aho batwara, ntuzubure donc ingene ubokupa kubera aba ari amasaha make, ariko comme abana baba bakoze baba bafise ama activité bateguye bararuha. Du coup mutaha barushe nawe bica bikorohereza, c'est avantage kubera baca bashika baryama nawe ukaruhuka canke ugakora izindi programme kandi mukaba mwaryohewe mwese. Et voilà, hariho abandi babebe bakunda gukoroya kandi babizi babishoboye. Entre-temps, vous allez vous demander igituma nakuyemwo audio, donc ndiko ndavuga ntashizemwo audio ya donc ambiance. Ni kubera muri background harimwo umuziki. Du coup, iyo nshiramwo audio ya donc ya video ambiance, ntarinze kongeramwo ijwi ryanje, donc ntagabanije background sound yari guca iba ija mu zihanwa kuri YouTube. Nico gituma mutumvise amakri y'abana menshi canke ayandi ma discussion na ambiance nyene y'amaje, ariko turiko turavyiga. Mu minsi iza tuzotora ubundi buryo bwo kugira bigende neza, muronke ibintu bimeze neza original. Abo mubona bambaye ama uniforme ya Twobarere babita abatata, donc barafasha gukinisha abana. Attention, attention, attachez vos ceintures parce que l'avion va décoller avec Mia à bord. Et nivyo, ce qu'on préfère. Don't forget to like my video, subscribe and turn on the bell so that you get
noticed whenever there is a new video on my channel. Bya bindi twasiga ngaho twavyanikiye turindiriye ko izuba ribicako tellement on y a mis beaucoup trop de peinture. Hariho abana basutse ko batasize bisanzwe. Ego hanyuma turaza kubitana dutashe, on va rentrer avec et tubimanike ku mafrigo yacu canke muri salon canke je sais pas où. Aho mufise ho kumanika mu nzu zanyu. N'amasouvenir meza, on crée memories, we create memories, we build memories, ikintu tuzokwereka abana bacu, donc abana bacu bazokurana bazi kizobafasha gukura neza, bumva ko bakunzwe, bumva ko bari muri société, bumva ko ibintu byose nyene donc abana bakeneye kugira bakure bameze neza. Sinzi kubibwira iki tuba twarabikina byari ibintu twe twari tuzi ko ari ibintu byo kubaka inzu ariko urashobora kubaka icyo ushaka cyose, ushobora kubwira ashobora gushaka abana avec toutes les couleurs n'ibiki, nibaza ko n'ibijuru bakunda bashobora kubisanzaza ntibimeneka. À la fin murabona ko twaheje mu marido twari tuvyutse ku mugoroba inyuma y'ivyo vyose twarushe tuvyutse. Et c'est la fin de la vidéo. Bonjour la famille, vous allez bien? Nous, après la journée, parents-enfants, on était exténués, on s'est endormis et tout. On vient de se réveiller, donc merci de nous avoir suivis. Bisous, à la prochaine. Bye bye.